kaze mu gihe c'impemburo. Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Luka igice ca 15 umurongo wa 11 gushika kuri 32. Luka igice ca 15 umurongo wa 11 gushika kuri 32 ni inkuru benshi bazi, umugani w'umwana w'icangazi. Handitse ngo, kandi arabwira ati habaye umuntu yari afise abahungu babiri. Umuhererezi abwira se ati data, mpa umugabane w'ibintu notwaye. Abagaburira itunga ryiwe. Iminsi mike ishize, umuhererezi akoranya ibintu vyiwe vyose, aragenda aja mu kindi gihugu ca kure. Ashitseyo yayisha ibintu vyiwe ubuhumbu. Abimaze vyose, ikigoyi gikomeye gitera muri ico gihugu, atangura gufutana. Aragenda ashumba ku muntu wo muri ico gihugu, amurungika ku gasozi kiwe kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'ibishishwa ingurube zarya. Ntihagira umunutsa. Yisubiyemo aribwira ati abacangero ba data bangana kuriya, kandi bahazwa n'ivyo kurya bakabisigaza. Nanje jeho inzara iriko iranyicira hano. Mve hasi nje kwa data, mubwire nti data, nacumuye kuyo mwijuru no mu maso yawe, singikwiye kwitwa umwana wawe. Pfuma ungira umucangero wawe. Ava hasi aja kwa se. Samubona akiri kure, amutera akagongwe, arirukanka amugwa mu izosi, aramugumbira. Maze wa muhungu aramubwira ati data, nacumuye kuyo mwijuru no mu maso yawe, singikwiye kwitwa umwana wawe. Maze sabarira abashumba biwe ati nimuzane n'ingoga imvune nziza iruta izindi. Mumwambike n'impeta ku rutoke n'inkweto mu birenge. Muzane ya shuri inuze, muyibage, turye tunezerwe. Kuko uyu mwana wanje yari yarapfuye none arazutse, yari yarahavye none arahabutse, nuko batangura kunezerwa. Ariko umwana we w'imfura yari mu ndimiro, ariko araza agira ashike ku nzu, yumva inanga n'imihamirizo. Ahamagara umwe mu bashumba, amubaza ibibaye ivyo ari vyo. Aramwishura ati murumuna wawe yaje, so yamubagiye ya shuri inuze, kuko amubonye agikomeye. Araraka yanka kwinjira. Se arasohoka aramwinginga, maze abwira se ati raba, iyi myaka ingana itya ngukorera, ntaho nigeze kwanka ico wangezeko. Nanje ntaho wigeze kumpa n'agasuguru ngo nezeranywe n'abagenzi. Maze uyo mwana wawe aje yakomvye ivyawe, abisambanisha, umubagira ishuri inuze. Nawe aramubwira ati mwana wanje, tubana iminsi yose, kandi ivyanje vyose ni ivyawe, ariko akanyamuneza no guhimbarwa biratubereye, kuko murumuna wawe uyu yari yarapfuye none arazutse, yari yarahavye none arahabutse. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Bakundwa, muriko muradukurikira canke aho dukurikira uri wenyene, uriko uratwumviriza muri iki gisomwa, ijambo mpagararako ngaha niri rivuga ku murongo wa 27. Aramwisha ati murumuna wawe yaje, so yamubagiye ya shuri inuze, kuko amubonye agikomeye. Araraka yanka kwinjira, sarasohoka amwinginga. Reka ndakubwire uri kuranyumviza cyangwa ariko waranyumviza muri benshi, ishuri inuze izobagwa kugira ngo ibinyegeje umutima wawe biseruke. Mbega ishuri inuze niyabagwa, irya nka kirya kintu wari warashize kwa maso, umunsi bazogikora ko bizogenda gute? Ico wari warifuje bizogenda gute? Imana idufashe. Mbariho muri kumuti, ishuri inuze izobagwa. Ishuri inuze niyabagwa uzokwifata gute?
aha turayisoma twirukanka tukavuga ku mwana w'icankazi, tukavuga umunezero wahabaye, ariko benshi ntibatewa kuri iki kintu. Icabujije umwana mukuru kwinjira mu munsi mukuru si miziki, si impuzu nziza bamwambitse, si ibirori vyari bihari, ishuri inuze. Atangura avuga ngo ntibamuhaye n'agasuguru. Sinzi ko n'agasuguru iyo bakamuha yari kukemera. Sinzi icatumye uyu mukozi avuga ngo murumuna wawe yaje kandi so yamubagiriye ya shuri inuze. Bishoboke ko ahora ayivuga, bishobore ko ahora ayivuga mu kiyago ciwe. Uyu mukozi w'iwabo, uyu mushumba w'iwabo, uyu umuja w'iwabo yoba yarigeze kuvyumva, nawe aramuha ati ya shuri yabazwe. Niki ushize kwa maso gituma utanezerwa umunsi mukuru wa papa, gituma utanezerwa gutera imbere kw'abandi, gituma utanezerwa umwana w'umuntu arafise ingene agwaye ahantu. Imana idufashe. Niba hari akantu nk'ako kakubaho kameze nk'ishari gatuma utanezerwa ugutera imbere kw'abandi, canke yumvise amakuru y'unaka kumbure yakugiriye nabi agatera imbere ukumva ubaye ukuntu, wisuzume. Kuko data aravuze ngo ivyanje vyose ni ivyawe. Rero na wundi yakugiriye nabi niyo yotera imbere ntibituma urushiza kumererwa nabi. Ivyawe ntibiri mu kuboko kwakugiriye neza canke nabi. Ivyawe biri mu kuboko kwa papa mukundwa. Ishuri inuze izobagwa, uzobigira gute? Ishuri inuze, uyu n'umugani. Abarundi bavuga neza ngo umugani ugana kariho. Uzobigira gute? Mukundwa, ureke mpemu yera akora igikorwa mu mutima wawe. Ishuri inuze niyabagwa, ntihazagira ikintu gituma utinjira mu munezero wa papa, mu munezero wa bene wanyu bakize, babohotse, batabawe, abari barononekaye basuye kuba bazima. Imana ikugirire neza. Ishuri inuze irashobora kuba ari igikorwa wari wizereye, ukabona uwundi waramusengeye abaye pasitori wari uzi ko ari wewe, uwundi wamugize diakoni wari uzi ko ari wewe, umundi wamushize muri korali wari uzi ko ari wewe. Sindi ko ndabarira abanyavyaha, ndiko mbarira abantu hari mu nzu y'Imana. Uwundi akaronka inzu, uwundi akavyara umuhungu wari uzi ko ari uzomutanga, uwundi akagira mariage mbere yawe, akaronka umugabo canke akaronka umugore mbere yawe. Igihe kimwe nariko ndasengera abigeme, ndiko ndabafasha bageze mu bigero, nahora ngira ibikorane vyo gusengera abigeme bageze mu bigero, abamaze kuronka fiance n'abo atarabaronka. Wumva wese ko yumva ko hageze ko yubaka aze, tugahura tugasenga. Rimwe ndiko ndabafasha kubabarira babahemukiye, abagombye kubagira ivyamfurambi, ababa bononeye ubukumi, abononeye ubusugi, ababagiriye nabi muri iki canke ico cose, canke ikindi cose kibagore mu mutima. Ndiko ndabafasha, ndabahanura, ndabumviriza, ndabasengera. Umwe arambwira ati pastor, nditanga mu makomite, ndafasha abandi, nkanezerwa n'urubanza rwa bene data nkabafasha. Atariko mpfa kuba nicaye mu rusengero ndindiye ko wa mugenzi aza, namubona yinjiye yambaye ikanzu yera, nkaca numva ikintu c'inzigo, nkumva ndamwase, nkumva kandi nahora ndamukunda, ndamusengera ngo yubake. Mukundwa, uwo mwene data naramusengeye arabohoka, ibidayimoni biramurekura. Abantu baravuga ngo nta muntu abohwa n'abadayimoni yarakijijwe. Hari ibintu bidukurikirana vyatubaye ko tutabizi. Mwene data, ubizane imbere y'Imana igutabare, tubohoke. Kuko biravuga ngo Imana y'amahoro mu Bitesalonike wa mbere igice ca 5:23, abe Imana nyene amahoro aba ari beza gose, kugira ngo impemu yanyu n'ubugingo n'umubiri bize bisangwe bitagira agasembwa. Ikintu cose kikuriko kikuveko, uzusangwe utagira agasembwa. Umurongo wa 24 ukavuga ngo ibahamagara niyo kwizigirwa no kubikora izobikora. Uhoraho agushoboze kunesha
ibigucinyiza, ibituma ugira inzigo, ibituma utaryoherwa gutera imbere kw'abandi. Uhoraho akunezereze, uhoraho aguha ibyawe, kandi ni wabona abandi baronse uvuga uti biri mu nzira na jewe. Yayiro yaje gusaba Yesu ngo amukirize umwana ari ku mfiro. Hanyuma undi mugore atari kuri porogaramu ngo aramaze imyaka 12 ari mu butinyanga, ava amaraso, ibyo byose yabimariye kubavuzi. Ngo yumva ibya Yesu, araza amuca inyuma afata ku mpuzu yiwe. Ntiyari kuri porogaramu ya Yesu. Yesu ariko arirengana, yagiye kwa Yayiro, arakira. Yesu arahagarara, atangura kubaza ninda nkoze ko, gushika wa mugore aseruka akamara ivy'ukuri kose, ati genda mwana wanje, ukwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro. Mu gihe bakiri ko baravugana bahejeje, abo kwa Yayiro baraje ngo reka kugora umwigisha, umwana waracikanye. Yayiro ntiyaciye aja ngaho, urabona ngo aba nabo bita muri porogaramu z'abandi ngo ni je namwihamagariye, no mwana wanje arapfuye. Urabona oyaye, niyumvira ko hari ikintu caje muri we, akavuga ati ego ko agiriye neza naje araza kungirira neza. Mwene data, reka avuga ngo ngo abandi bana, ngo abandi bobo, ngo raba, ngo nuyakijijwe jo bundi, ngo aciye aronka umugabo, aciye aronka umugore. Reka vuga uti ndi mu nzira nziza, kuyashikiriwe na je ngira nshikirwe. Nta kompetisiyo yo mu vy'Imana. N'Imana ntivuga ngo umaze imyaka myinshi noza kubirongo uyamaze igihe gito. Oyaye, papa akora uko agomvye, papa akora uko bimuhimbaye, papa akora uko ashimye. Hari ivyo nawe yagukoreye mbere yuko abandi babironka. Haleluya. Imana iguhezagire, ureke kwigeranya n'abandi, ureke kuvuga ngo abandi bobo baronse ishuri, nuze je nta n'agasuguru. Ntusubire, ibya data vyose ni gwawe, ibya data vyose ni gwawe. Ubohoke uyu munsi, inzigo ikuveko mw'izina rya Yesu, ishari rikurekure. Mu Migani 27 haravuga ngo ishavu ngo ritwara nk'umuvo. Urumva ikintu gitwara nk'umuvo n'ikintu giteye ubwoba, ngo ari kwinzigo yoyo ngo ninde yoyihanga. Ishari murantunga, ngo ishavu ngo ni ikintu gitwara nk'umuvo, ngo ariko ninde yo kwihanga ishari. Ishari ryarabuje abantu benshi gutera imbere. Ishari ratuma abantu bareka ivyabo bakaja gukonona ivy'abandi. Mwene data, ishuri nuzizobagwa. Ndakubare ngo ishuri nuzizobagwa. Uzoja hehe? Ivyari binyegeje bizoseruka. Usaba Imana igutabare, usaba Imana igufashe. Urakoze kudutega yombi, reka dusenge. Uhoraho niwe uzi imitima yacu, niwe uzi bwina mu mitima yacu. Ndakwishikaniye na bene data ariko aranyumviriza n'uwatarakizwa. Turakuzaniye ubugingo bwacu ngo utugire neza. Wewe utweza mu mpemu, ukatweza mu bugingo, ukatweza mu mubiri, utweze rwose gushika kuri wa munsi wa Kristo. Wowe uduhamagara wo kwizigirwa no kubikora, uzobikora. Ubandanye kudutunganya, ubandanye kudushoboza, tubeho twidegemvya, tutababazwa n'iterambere ry'abandi, tutagira ishari abandi, tutagira inzigo abateye imbere. Ahubwo tuvuge ngo kuyabishitseko na je nzobishikako, ahubwo tubigireko, ahubwo tubahanuze nabo batubwire inama ingene babishitseko. Urakoze kumvise gusenga kwacu. Nkundira Mana, nature umugisha kuri uyu. Nico gituma natuye umugisha kuri uwo yihanganye, ngo umushoboze, watagira inzigo, watagira ishara abandi, uwo anezerwa gutera imbere, kandi uwo yibagira umugire neza Mana, umugire neza. Ndaje kubohoza uwo ariko aranyumviriza, aboshwe n'iyo daimoni ishari, mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo rekura uwo mwene data, rekure umuvukanye, murekura atera imbere, yoye kuba umuja yirwa yimuka ava mu ishengero aja mu rindi, ngo niho bomuha ikibanza, niho bomugira umukuru, ava mu kazi aja mu kandi, ava aha canke harya aja harya, yiyumvira ko adakunzwe n'umugabo we, yiyumvira ko adakunzwe n'umugore we, yiyumvira ko adakunzwe n'abavukanye, yama yumvira ko abandi aribo bakunzwe gusa. Ndamubohoje muri aka kanya mu izina rya Yesu. Abohoke, abe mushasha, abeho yidegemvya, yinjire mu nzu kwa data, amererwe neza. Ni mu izina rya Yesu senze gutyo,
amen kandi amen.